mu isanzwe karite zose Xabi arazifise mu mugwi wa Real Madrid ariko Xabi nyene uno munsi Real Madrid kugira ngo yisange mu bihe vyiza kugira ngo yisange mu bihe bibi byose bizotumwa n'ubushobozi bw'umumenyereza ariko kandi tugarutse kuri nyene Kylian Mbappe arafise karite yisangije kandi karite nziza cyane novuga ati buri mugwi wose iyo karite Mbappe afise baba banayikeneye iyo karite ifishwe na Mbappe Real Madrid irafise amahirwe yo kwama baronka karite nk'iyo baratunze umukinyi nka Cristiano Ronaldo urabona ko neza Cristiano Ronaldo no mukinyi novuga yuko Real Madrid imufise itogira ubwoba bwo kuronka igitsindo anytime bashobora kuronka igitsindo Cristiano Ronaldo yari wa mukinyi anyotewe igitsindo ariko urumva uzomubona Zidane newe yanabivuze aravuga ngo ifise Cristiano mu kibuga ufise igitsindo kimwe ku busa n'ubundi kuko warabona yuko n'umukinyi agerageza gukora ibishoka byose uriko urumva yame ari hafi y'ipoto bitakunze nako bamushikana imipira ronka ico gitsindo urabona ko ikararondera umupira bikanamusaba ko wirondera kugira ngo bikunda je kurondera igitsinda tsinde uriko urumva yumve ko yotsinda niwo munezero wiwe muri rusange gukina umupira kuyiwe kugira yumve ko yanezerewe n'urukino yakinye bisaba ko aba yatsinze ibitsindo cyane niko Mbappe no musa ameze Mbappe no musi no mukinya afise ya karite yo kumva yuko negeza gukora ibishoka byose negeza kwitanga uko bishoka kose kugira ngo jewe Mbappe numve ko natsinze ibitsindo muri urukino jewe Mbappe ko numve ko nakoze neza kugira ngo nk'ibitsindo ivyo bituma rero wumva ko Mbappe ni wa mukinya afise bwa bushobozi bwo gushora kurangiza sezo afise ibitsindo 50 canke 40 nashaka kuri ibitsindo 30 muri sezo Mbappe ashobora ategeza gukwiza ibitsindo 30 kubera ari iki ni wa mukinyi afise inyota y'ibitsindo sezo muri iri 30 Mbappe bizi neza ngo ikintu conye ni sinzi ko nuko nsindi ibitsindo neza uri kuranyuma ariko Mbappe tuzi ngo atanga ama assist Mbappe tuzi ngo aryosha match ngo gucenga ngo mubiki tumuzi mu bitsindo Mbappe atatsinze maze nk'imisi adatsinda bavuga uti Mbappe ari mu bihe bibi ivyo byo gutanga ama assist muri Real Madrid ntibanamwitegeko yego bizoshika gatangiye imwe canke zita ariko ni ya Arda Grace yayitanze wenyene yayitanze afise ibitsindo bine na assist imwe uriko uranyumva Mbappe rero niwo mukino uvuga ati muri Real Madrid uzi ko neza na neza jewe Xabi nimba afise Mbappe mbanze ko mfise igitsindo nimba nza gutsindwa nimba nza gutsinda negeza kumenya yuko igitsindo ca Mbappe ibice 80% gitegerezwa kuboneka mu rukino rero navuze ikintu kivuga giti Real Madrid kugira izotsinde Real Madrid kugira izokwitware neza canke izokwitware nabi byose tuzobita kuri Xabi Alonso kuko Xabi Alonso nta karite nimwe adafise mu mugwa Real Madrid igisabwa rero hose arabifise ari byose arabifise urukurumva afise karite zo mufasha muri style afise karite zo mufasha umva buri style yose yogerageza kubaka muri Real Madrid afise karite zo mufashamo rega nubwo yovuga ati bakine jeu de passe afise badagirije bayifitingamo bakayitwaramo neza na tikitaka boyikina ba kamavinga boyikina tikitaka baros boyikina contre attaque afise abakiyi boyikina uri kurumva bakarayasi bokina contre attaque Mbappe bokina contre attaque aba trenda Alexander Ronaldo ni bo nivyo vyabo buri karite yose Xabi Alonso arayifise mu mugwi wiwe rero avuga ati rero Mbappe no mukinyi mwiza cyane no mukinyi Real Madrid imufise ibikwiye kumwishimira cyane kose kubera yuko babazi ko bafise ibitsindo Arda no mukinyi bamufise babazi yuko Mbappe hariya ategeza kuronka pasi nziza cyane yo munywa amazi mufasha kugira ngo aronke igitsindo canke Rodrigo Goza ashobora kuronka pasi nziza cyane ivuye kwa Arda buri mukinyi wese ashobora kuronka pasi nziza cyane ivuye kwa Arda no vuga ati bano bakinyi babiri nabonye hari n'umuntu yashoboye no kubibaza hariya muri commentaire avuga ati ndifuza mumbwire ubushobozi bwa Mbappe canke karite za Mbappe ni za Arda no vuga ati ufise Arda Arda hari gihe abagasigo gatonya kabisa neza cyane hari gihe ufise Arda ubuzi ko ufise mukinyi ashaka kugutangira passe assist iva mu igitsindo ufise Mbappe na ubuzi ko umwanya n'umwanya utegeza kuronka igitsindo kandi aranabikwereka ko afise inyota yo kurondera igitsindo akiruka akarondera umupira akagwana kugira ngo ico gitsindo no vuga ati rero ico nico kintu kiri muri Mbappe kumva yuko ufise Mbappe ufise igitsindo umwanya n'umwanya ufise Arda kumva yuko ufise assist kumva yuko ufise corner tegwa neza kumva ko ufise mbere kanatsinda niyo bamuhaye na corner na kufra kumva ko na kufra ishobora kugenda neza Mbappe bagatera imitwe canke buri mukinyi wese bari muri box afise ubwo bushobozi bwo gutsinda igitsindo c'umutwe akagitsinda novuga ati rero ico nico kintu kiri muri abasore babiri kandi nico kintu kandi na Xabi Alonso we mu mugwi wiwe afise buri kintu cyose yokwifuza yokironka bivanye n'ubushobozi bwiwe n'ubumenyi bwiwe ashobora kubaka mu Real Madrid rero bigatuma mbona yuko kugira Real Madrid izokwitware neza byose bizova kuri Xabi kugira kandi izokwitware nabi byose bizova kuri Xabi Patrick witwa Kylian Mbappe aramuvuze neza arasigura novuga ngo muri equipe itwa Real Madrid
nimba ufise Kylian Mbappe bisigura ko ufise umukino uvuga ngo afise igitsindo uvuga ngo uzi ko wonye yitwa Kylian Mbappe mu kibuga bisigura ko ari igitsindo muri equipe ahubwo nico umusaba uno musi bamusaba igitsindo mugabo birasigura ko n'umusatiriza yatsinda igitsindo hari ino sezo kanatsinda amaze uno musi bisigura ibine vyumvikana ngo buri match akina ni igitsinda tsinda mu bitsindo 8 ibitsindo 4 ibindi baragiye barabigabona bitwa baradege n'abandi batandukanye uno musi uno Kylian Mbappe rote tumaze ko tubona ko sezo yiwe yanarangiye 34 yatsinze ibitsindo 31 ndavuga muri La Liga uno musi amaze gutsinda ibitsindo 4 mu region 4 bigaragara ko umengo wanashaka ariko barahiganwa canke abandi bakinyi aza ko ari imbere wenda kinene nawe wifatanirize wanashaka Kylian Mbappe n'uwitwa Arda na Arda novuga ngo uno musi nawe amaze kuba yerekana uvuga ngo urugero rwiwe umuntu uvuga ngo yiza kuko nawe Arda ndabivuze kubera ko umwe yatsinze igitsindo ubundi naza gutanga passe zive uno Arda na Kylian Mbappe ino combinaison uko ibona gutuko Kylian Mbappe nako mu nkino zine witwa Arda nkino zine ndava mu minota 323 ibitsindo bishika kuri 2 hamwe n'witwa passe zive bamaze kuvuga ko wanashaka witwa Arda mu batitire bino equipe ya Madrid nawe amaze ko hafata Kylian Mbappe Arda Kylian Mbappe Arda ni ibintu bibiri bidahura canke se n'ibintu bibiri bitandukanye bafite quality zitandukanye zidasa zitari zimwe kandi ntibatumwa na bimwe mu kibuga umwanya Mbappe afise ibitsindo 4 byumvikana ngo buri rukino atsinda igitsindo ndashaka kumbwira mu nzira izi zikurike zivuga ngo nimba witwa Kylian Mbappe roteka atsinda ibitsindo ubwo nta zindi nguvu nyinshi zoba ziko turava kwitwa Arda navyumvise nivyo ndiko ndavuga ni bafise ibintu bibiri bitandukanye bakora mu kibuga bidahura ukuvuga umwe nimba atsinda ibitsindo undi baramutuma ngo gende dutangira imipira uhe bajya basatiriza ubashikanira imipira atsinda umwanya Kylian Mbappe rutina afise ibitsindo 4 afise assist imwe yatanze ayiha Arda mu kibuga urabona neza ngo Arda nawe mu nkino zigera kuri 3 amaze gutsinda ibitsindo 2 atanga assist mugabo nubwo biruko novuga ko nimba ubusatizi bwa Real Madrid buri ko burakora neza nuko ndiko mbona apport ikomeye y'umugabo witwa Arda kuva no mu gikombe cy'isi c'imigwi imipira ntizanwa na Chouameni mu busatirizi imipira ntizanwa na Militao iduganwa na Arda iyo Arda atari ko arakontrola match bitegerezwa kuboneka cyangwa se bitegerezwa kugaragara mu kibuga ko Real Madrid hari ikintu gikomeye cyane bariko barabura ubwo rero ikintu cyambere gifisa n'igihuza Arda na Mbappe muri bwa butandukanire bw'ivyo basabwa mu kibuga nuko Arda ategerezwa kuba wa muntu yiga ngo Mbappe arakina neza gute eske imipira nza kuyijana he kugira ngo Mbappe yitware neza hanyuma Mbappe nawe akiga ngo Arda nawe aza kuma gute nze guhagarara gute kugira ngo ibintu bigende neza cyane gose reka mvuge kino kintu umupira w'amaguru ni mwiza uranaryoshe mugabo mu gihe uri kurawukina wugurukiwe no kuwukina kandi navuga ngo ibyo uri kurakina ari ibintu bikurimo atari ibintu uri kurahatiriza kwironderamo narakinye umupira w'amaguru uri kurakina mu kibuga coach akakubwira ngo nkeneye kuza kukina bino genda ukine bino wava mu kibanza akakubwira ngo bro ikibanza cyawe wagitaye isubira hajya ahantu by'ukuri utegerezwa gupfa kubera kuri kukina ivyo koca ariko aragutegeka gukina nikurakina ivyo wawe uriko urashaka gukina kandi kigira kabiri gice gipfa nuko muri wowe nyene mu mutwi wawe uri kurabikinishwa muri wowe uza kwiyumva canke uza kumva muri we uri gukina umupira uri mu biharuro vyinshi pana umupira wo kwinezereza aho ndakubwije ukuri uri mu kibuga match niza kukuryohera naza kukuruhisha rero kurande rwa Mbappe yari wa mukinyi ariko arakina kugira ngo yubake deal nziza hagati yawe na Vinicius Junior yari wa mukinyi muri seziheze ariko arumva ngo ndiko ndapanika ndondera gutsinda ibitsindo mugabo sidiko ngina football nk'ugomba kuyinezerererwamwo ndi Mbappe nibirekuwe ko fati ballon nshenga abakinyi babiri reka mfati ballon Mevini kugira ngo nsinyirike niyo mpamvu twasanga Mbappe ava mu kibuga tayi imipira nka 10 kubera ko passe za Mbappe nimbi hanyuma kandi ukaraba Arda winjiye mu kibuga usanga iyo mugabo twa Carlo Ancelotti akubwiye ngo genda nkinire bijya urabizi neza ngo ni wakina nabi juzo kwisanga ku gatebe jo ntuzokina ubwo rero match uri kurayikina nk'upanika kugira ngo utange performance nziza nuri kwikina nk'uwinezereza mugabo genda ndabiri no sezo Kylian Mbappe rotina arakina mu kibuga ukabona ngo
ntibimubangamira gukira ubugenegene butanu mu kibuga atakibazo na kimwe wa mugabo twari tuzi ngo ari decisive ngo nta bintu byo gucenka ntibimubangamira kumva ngo mpagaze ku ruhande reka nje nshinge babiri batatu ninjiye muri surface de pass niko atanze pass decisive kuri Arda ijuru rya Keye samedi nako urabe Arda mu kibuga ntibimubangamira kumva ngo nocenka babiri nkiduganira umupira ndaza guha Vini ndaza guha Mbappe ndaza guha Nde uri kuvuga ibintu byo kudakina uri panike mu mutwe wiyugaye nkaho menga uri kuginira igikombe c'isi finale ni match ya nyuma ibi bintu biriko birazana Mbappe mwiza biriko birazana Arda mwiza jere ku bwanje iyo mvuze umbwiye ngo mbwira Arda na Mbappe n'abakinyi babiri batandukanye ariko umwe wese ariko akina ku ruhande rwiwe yumva ngo ndiko nkina ninezereze nta kintu na kimwe mfise kimbabaje Mbappe uyu mwanya nimbari je burya Mbappe niko ndabona muri Real Madrid innocence sinigeze ndanamubona no muri Paris Saint-Germain uko nukuri ahubwo Mbappe namubonye muri Coupe du Monde ya 2018 bakina na hajya bahura na Argentina umenga bahura na Argentina bahura na kuri finale bari muri finale demi finale nyamba tari quart de finale kuko finale demi finale batari quart de finale arabigeze guhura na Croatie bahuye muri finale bahuye na Croatie bahari muri demi mugiye witwa Luka Modric yarose Ballon d'Or Argentina bahuye muri demi finale batari muri quart de finale naho habiri sindahibuka neza basinze bine basinze bine batari bitanu nukuvuga yari wa Mbappe abizi neza jewe ntiyari bwa panike mu by'umupira w'amaguru ngo ngwane kugira ngo cene ngo suriye ndo oya ndagapeti naje kwinezereza mu kibuga ubwo rero yari Mbappe yumva ngo basatirize ngo abakinyi batatu ba Argentine baraje aba defenseur kumva reka fatike ibaro ndagicisha hagati muri bo hanyuma twiruke dusiganwe ndabo utanga uwo akira dapanitse mugabo ubonye wa Mbappe muri we mu mutwe ariko arakina mu kibuga yumva ngo ngo uburyo mushije gutse ngo hakanda gahushije gute kubera ko mu bantu burya bahushima imipira myinshi burya ama occasion menshi ni Mbappe aya mapoza gusanga n'imiburi mu rukino amoyene abafise amashuti atandatu atera kandi amoyene kenshi uza gusanga amapara afise occasion grand occasion ahusha bwa buryo bukomeye bwo gutsinda ahusha yari yo mbonye Mbappe atari ko ari inezereza Mbappe ayapanitse Mbappe ariko aravuga ngo ni gute nkora kugira ngo ntange igitsindo uwo Mbappe ategezwa ku kesha bamubi mugabo wa Mbappe aje gukina yumva ngo navyoroheje nta kibazo igitsindo ndaza kukironka nimba ari ku munota wa 10 nimba ari wa 20 nimba ari wa 50 nimba ari wa 70 ndaza kukironka ubona ko ibintu byose ariko akina yavyoroheje meshereza mi turabona Mbappe ateye ubwoba nico kimwe na Arda rero ko bwanje kugeza akakanya novuga ngo ibiriko biraryoha hagati y'aba babiri nuko bariko bakina football mu busobanuro bwayo bwa football bariko bakina football muri ya image nyene yazana nayo kwinezereza ntibariko bakina football bapanitse cyane gose mu kibuga y'ivyo bashobora gutanga cyangwa se ivyo bariko baratanga rero ibi nivyo bibagira beza mugabo haracari gihe kinini cyo kubisuzuma tukaraba eske kiriya na Mbappe rotini imbere ya Barcelona zosubira kuza ubibona neza ko mushobora gufatwa hanyuma ukine ya football yawe mu kuyinezerezamwe canke ushobora kugaruka ukina wapanitse bimwe twabona muri seziheze winjira mu kibuga ucinjira ngo ngomba nshinga abakinyi batatu ba Barcelona baba defenseur ndabinjiyemo hagati ngirageze kwirondera ibitsindo kuburyo uza gusanga rimwe nemwe binakunanira no gutsinda igitsindo uri mwizamu rero ubusobanuro canke se kugeza akakanya muri zingino za Liga bariko barakina nuvuga ngo Mbappe biriko birakunda kubera ko ariko akina yinezereza ndetse na Arda biriko birakunda kubera ko ariko akina asa naho menga ariko yinezereza kandi abizi neza ngo coach arafitiye confiance ntabwo bafise reka nikina football ntanga umunezero no ku bakunzi ba acumva Xabi Alonso injiye muri equipe ya Real Madrid arantu bavuga ngo iyo ugiye mu bintu ruvuga ngo bimeze neza umva uri kuraduga ibintu natabe biri kuraduga acumva urumva nyene umenga uri kuraduga uri mu kirere rero n'uwitwa uno mukinda avuga yitwa Arda acumva Xabi Alonso yinjiye muri equipe ya Real Madrid nibaza ko ngira ngo urugero yongerekanye gwaciye rutera n'ubwoba ibintu byabaye kuri Mbappe mu mugwa Real Madrid bisa no kubana ndibuka tukiri bato Patrick uri kurataha muri kumva ngo batesa gacere nturana gashikira mu gafungure wariyumva ibiro ukumva yuko atese ubona mwijoro harageze uri kwishuri uri kuranyuma rero ibyo bintu byashikire kuri Mbappe aha hantu utarana hava nibuka umunsi umwe navuye muhira mere ambwiye ati tora umuceri kubera ko baravuga bati wowe ufise amaso akanura cyane abona udutorere tubuye hari kubera ko bujya bubuye hari gihe usanga ari kuntu nyene bushobora gusigara mu genda butoye ariko butaboneka mvuye ku ishure kugira ngo nje gukina nkiri muto tukiri bato niga nko mu wa gatanu mu wa kane
hari mu wa kane niga mu wa gatanu mu wa kane uwo mwanya casiga ndawutoye nca ndagenda gukina nkakina nkumva umenga ivyo gukina ntibindimwo ntibindyohera nkumva nipfuza gutaha kwa kundi umuntu nyine aba yumva agiye ku kibuga ari vyo akeneye ari vyo bimurimwo gusa nkumva nyine umwanya wose vyanse nyine atamudu ndimwe abantu abo dukina bakambaza bati none we bimeze gute kumenga uyu munsi uno munsi umengo nyine nturi muri mudu ntunezerewe ibaro kabonera guciye ko tamudi biki je mugo umenga ndagwaye kandi je numva umenga ndagwaye mugabo camva mu kibuga ntireka ntahenje kurya vuye mu ikintu ca mbere nashikiyemo ko ari ukumviza eske nta cyumviro cyo guhindura cabonetse ko usanga bavuga bati reka umuceri tuwihoza ruwa wansi ibi byo nukuvuga ari motivation y'ibyo ushaka gushikira y'ibyo ushaka kuza kurya inyuma kuruta uko wovuga ngo kuruta kwiga cyangwa se gusha mu mutwe wumva ngo none biza kugenda gute nza gufungura gute ese uyu munsi ndaruha umuceri reka biratandukanye kuvuga ngo uyu munsi ndaruha umuceri n'undi avuga ngo ndazi ko bariko barawuteka nza kuja kurya umwana aho rero novuga ko n'ibintu bibiri bisa n'ibitandukanye nivyo bintu vyanashikiye Mbappe yumvise ati Xabi Alonso niwe mumenyereza agiye kuza kumenyereza umugwi wa Real Madrid yishimye ava kubera yuko numumenyereza bamaze ubwambe na mbere bamaze no kuba banavugana akamubwira ati uburyo agiye kumukinishamo cyangwa uburyo agiye gukinamo nawe Mbappe akumva ati iza rya Xabi je kubwanje ndumva ko rizoba riryoshe gose kubera ko ubwambe na mbere numumenyereza azobaje amfata nk'umukinyi yani nk'urufunguruzo rwa equipe rega hanini Mbappe yanezerezwa n'iza rya Xabi kubera ko ari n'umukinyi mu misezi yanabivuze muri televiziyo aravuga ngo Mbappe twaravuganye akiri muri Paris Saint-Germain yasinye muri Madrid yamukinyi ya Paris arasinye muri Madrid ati twaravuganye ndamubwira nti mbega wowe ufise indoti aravuga ngo nugutwara Ballon d'Or namubwiye nti yamukinyi niko yavuze ati je namubwiye nti nimba ukeneye gutwara Ballon d'Or vaho uje muri Madrid niyo batera ibindi biko aje muri Real avuga ati je naje gutwara Ballon d'Or aje yumva umumenyereza ngo aje kubaka inyubako nziza n'ubundi munezero utegerezwa kuduga Real Madrid zomufasha gutwara iyo Ballon d'Or kandi na Xabi yaje amufata nk'urufunguzo rwa Real Madrid ivyo rero biri mu bintu bizofasha Mbappe gukina yisanzuye no kumva ko ategerezwa gukora bya bindi bimushikana kuri kagashimwe ka Ballon d'Or kandi kanatsinda zona gashikako kuko uravye Mbappe no munsi ashobora kukubera umumere biteri urumva ku mugabane wa Europe wose uriko yanyumva akacagira novuga ati tombora mbi gusa umugwa Real Madrid ukaba wagize sezo itari nziza ukagira ngo iyo Real Madrid ikaza gutwara ibikombe bigera kuri bitatu namuse Ballon d'Or ntibikiragwa muri Mbappe bikiragwa muri Kylian Mbappe roti rero novuga ati rero wari kuramo ati je burya simbona yuko no yitwara kubera ko arabizi neza nta Champions League watwaye ntarariko watwaye igikombe na kimwe watwaye uriko uranyumva ivyo byose rero novuga ati biratuma Mbappe yumva ko yishimye biratuma Mbappe yumva ko yugurukiwe kanatsinda rero nivyakomeza uko ya Real Madrid kazi kamufasha gutwara ibikombe bibiri canke bitatu bitandukanye ku mugabane wa Buraya bizotuma Mbappe yisanga muri babakinyi bafise amahirwe menshi cyane gutwara agashimwe ka Ballon d'Or nuko kabisa bimeze cyane novuga ngo kuri witwa Xabi nako witwa Mbappe rote no witwa novuga ngo azi witwa Arda bakinovuga ngo bashobora kuba bari kwerekana urugendo novuga ngo wowe gwiza cyane bituma banashaka niba ko turabona equipe yitwa FC Barcelona ikiragere nako equipe Real Madrid kashobora kuba ironka amatashika kuri 3 harimo urukomeze cyane mwinguvu nyinshi cyane zabana bakinovuga bashaka kuri babiri witwa Arda witwa Mbappe kuko no munsi uravye ibiharuro ko rakora novuga ngo ni ibiharuro vyiza cyane kuko uravye nabwiye ko twabwiye ko witwa Arda mu nkino shika kuri 4 batamajana 343 bamaze gutsinda itsinda shika kuri 2 yongeye na passe zive ishika kuri 1 kurundi ruhande naho nababwiye ko witwa novuga Xabi nako uno munsi bidogereza kuba bashobora kuba berekana witwa Mbappe nawe mu nkino shika kuri 4 na passe ziva mva ko arugeno uvuga ngo gwabo gwiza ariko imbere ko tuva muri equipe itwa Real Madrid bitoze baravuga bati nta kuntu witwa Dino Jersene ashaka kuronka ikarata itukura witwa Xabi Alonso niwe nabivuze neza aravuga ngo ikata ya Rossi ikata itukura ati ntabwo yari hari ajagenda ko ari karidoga banashaka kuvuga ngo VAR irikikora gake mwindi no sezo mu gihe hari n'amakosa akomeye nkaya y'uyu munsi ati nibaza ko ikwiye gukoreshwa ati Dino Ogersen ati guhabwa ikarata ruvuga y'umuhondo guhabwa ikarata y'umuhondo ntabwo yakwiye ikarata itukura basore makora urukino Dino Ogersen ibinyamakuru bitandukanye vyanditse biravuga ngo wewe Dino Ogersen bakurengaje kota 32 vyageze kuri iya ni match mwe ko muraraba basore ni match
yatumye banashakira ekipe ya Real Madrid ishobora kuba ironka intsinzi mugaye kayironka yamaze kugira habayemo ikintu ca sufrasi ndinje sinje kubabaza ngo yari kwirishane yari kwiriye ariko hari ukuntu abantu bariko baridoga cyane bavuga ngo Real Madrid kwitwa Carlo Ancelotti vyarabaye no munsi biko bagenda kuri